yuko ari umwaka twise uwa mbere mu iterambere ry'u Burundi tuja mu mbona kazoza ya indi tuzoba twifashe twese mu 2040 uno mwaka wa mbere cyo tuba twawise umwaka w'umunyamwete ikinebwe ntikirimwo uwo mwaka no munyamwete n'umwana kwishura ategerezwa kuronka amanota 90%. Amahoro ni yose icambere cyo kumugabunga rero n'amahoro ko nimushobora gukora atamahoro mufise hanyuma mumenye kwama mufatanye mu nda mu bikorwa amakoperative ni azata mutumu tagira koperative mwese mukorere hamwe ubu tugeze urumva umunwa uburaronka hari ibindi bintu murumva ko tugeze ku ntambwe dukeneye yo kumupfuko uronka ndababwira ikintu kimwe rero mubimenye amahera sumujama mwari mubizi amahera nta bugenzi bwayo amahera ranka umuntu mugabe murayakunda mugaragara ndabwiye ko amahera yanka umuntu amubonye ariruka kugira urifate uriruka nawe ivyo yabikabira sivyo hari umuntu aheruka gucura amahera ku isoko amahera abonye umuntu ariruka rero iyo urifashe ukajyanjanja kusaka ryagiye nesivyo urashaka kuzubona uno munsi wari ufise 50 ukayarondera ejo ukayabura ugasanga ntugira n'isabuni ntuze ejo wari ufise 50 ukabura isabuni yo kumesura cyane cyane mwebwe abagabo nimwe mutazi gufata neza amahera ihera usamaye ricagigira ntirikundana n'umuntu rishaka kumuvako imisi yose rifise umugambi wo kumuvako rero kugira urifate uriruka ugakora n'ico yakikabira ihera ugaca urifata urifashe ndababwire ku neza yawe uracuja kuribitsa muri banki igihe utaragira umugambi ihera ribikwa mu migambi caye muri banki muri microfinance utaribitse ricagigira ugasubira kuba umukene none rero mugabo hariho ibanga no gukora gusa nta ushaka amahera muri mwese no gukora nama ndababwira uburimyi n'ubworozi kubera iki ndababwira uburimyi n'ubworozi niba buno munsi usoromye none aho hantu hacihagenda siho hari washoye uno munsi usubira kurima ukongera ugasubira ugasoroma ugasubira ukarima ugasoroma urumva haguma haguha ntigera hahagarara nico gituma uburimyi n'ubworozi nivyo vya mbere bitungisha nk'ubu ibigori wari wimbuye umwaka uheze ihera wararose none umuntu ugira usubire wimbura ibindi sirindi ihera rije ajyane warose umwaka uheze nk'ubu iyo uca worora inkwavu ubu uri kurashora wongera izindi zivuka uburimyi n'ubworozi nivyo vya mbere bitungisha abantu ariko urabona nk'aba ariko bimba ubutare urumva uno munsi ararose ubutaraguma yimba neza shasura karonga nahirya yejo muga mahera murose mukaca muyarya nakazi kanyu arigiye abonye ukunda kuyaryaho niho hambere acagenda ariruka gahumba nje tuma rero ntagire umuntu nomwe azosubira kwirirwa atacakoze mw'abagabo na mwamisore n'inkumi muvyumve kirazira kumara umunsi atakantu ubonye wakoze kazozana umwimbu ushora umuntu wese muzobona ari bakwirigarani watera ubukene niwe mubi ni watwonone unabwiye babura amatari na bamusitanteri umuntu ari kwirigara twe turarondera imirima komine ifise umurima mwiza nta komine igira ahantu izo ari mu murima abari kwirigara aca bayora abatwara bakirirwa bararima ku mugoroba akabatahana kandi ntabahembe bagiye kwirigara abatora abatwara kurima hanyuma gutyo hariho igihe haza ikiza komine kironka ivyizoza iraha abahuye n'ikiza mugabo ukabuzi yuko ukaza kwibarabara amasaha ibikorwa atarahera tuzogutora kabisa tugereho gukoresha ko wabuze ico ukora twe tuzokwereka ivyo ukora uyu mwaka ni umunyamwete niwahera tuzoca dusuzuma turabe ico twungutse muri uyu mwaka nico tuba ndiko ndaraba naho abariko bimba ubutare dutegereza kubona Uburundi bushoye ubutare kugira dutere imbere twubake amabarabara meza twubake ibitaro n'amashuri tudashoye hanze ntibikunda cyo tuba ndiko ndaraba ibintu byose bishobora gushora mu bindi bihugu ubutare rero ubu nibwo buzoduteza imbere abanyenda babwiye babunyegeje
tuzoca tubirukana nta kibazo bamaze rero imana igume ihezagire Burundi mwese bahezagire murakoze